mu kiganiro cy'ubushize twari kuvuga inkuru y'umugabo umwe w'igihangange, umwe mu bakozi bikomeye muri iyi si turimo je nawe, kuvuga iterambere ryinshi tubona uyu munsi rifise imizi mu gihe ciwe. Yari umuroma, umujenerali, umunyagitugu, umwami, yitwa Kayisari, ku buryo byageze naho Yesu avuga rya jambo ngo ivya Kayisari mu bihe Kayisari. Bagombye kumugerageza rimwe, Yesu aravuga tuje kumubaza twumve ko agwa ubutegetsi buhari. Ese ni biza ko abantu batanga ikori ya Kayisari bakuraho ikingorongoro. Yesu aravuga ati mumpereze nkwereke. Hari ishusho ya nde? Y'umwami Kayisari. Ubwo rero ivya Kayisari mu bihe Kayisari nyene, ivy'Imana mu bihe Imana. Uyu mugabo yaramama yarakomera ku buryo yageze no muri Bibiliya Kayisari. Twumvise ingamba yateje, aho twumvise kandi ndetse yuko mu bansi be yitwa Kato de Yanga, umukenguza amateka mu mwaka 50 yaravuze ngo uyu mugabo Kayisari igisirikare ngo gitandukanye maze ataha mu rugo. Uyu mugabo nawe yumva nabi, yanka gukora ivyo abwiwe ahubwo akora ibindi, aza guteza intambara. Pompa arabigendera mu ntambara nyinshi zagiye ziba. Ico gihe biza kurangira mu mwaka wa 1998 Pompa bamuhitanye. Kayisari aza nk'umuyobozi adafise uhangana nawe. Ico gihe twaravuze yuko ndetse bamugize mu vyo yaje ari vyo n'ivyo yagiye ahindura. Kimwe muri vyo yaje kuba umunyagitugu incuro nyinshi mu mwaka wa 19 mbere yuko Yesu aza ku isi. Mu mwaka wa 1904 naho twabonye yuko ndetse uyu mugabo Kayisari yabaye dictator perpetual canke dictator for life, ni kuvuga umunyagitugu ahoraho. Banza mukore subscribe kuri ITARA Events, ibisigaye byose uzokomeza kubona tuganiro twita umunsi ku wundi kugira ngo bikomeze bigende neza. Uyu mugabo akimera gusunika urugamba kandi burya yagiye akora impinduka nyinshi mu gihugu. Mu mpinduka nyinshi yakoze, iyo uravye mu ngo zanyu benshi buri mwebwe mubona icyo bita ikirangamisi calendar. Ibirangamisi dufise uyu munsi burya bavyita Julian calendar, ni kuvuga ni ibirangamisi vyakozwe n'uyu mwami umunyagitugu Julius Kayisari. Bivuze ngo yatahaboneka tuba tujuragirika uyu munsi kwibaza ngo turi tariki zingahe, ariko mu byo yakoze byinshi byagiye bihindura amateka isi kandi n'udushi yagiye hanga uyu mugabo. Kalendari irimo ni kuvuga ikirangamisi. Ikindi kandi burya abantu yagiye bakura ko amadeni babe muri bo, akabagabanyiriza amadeni yabo mu gihugu, aho benshi wasanga barabaswe n'amadeni menshi pe. Ikindi kandi yongeye gutanga ubutaka ku batabufise. Ikindi yakoze yafashe Sena ayongerezamwe abandi banyamuryango bagera kuri 900. Ikindi kandi ubuce bagiye batsindira mu rugamba rwabo yagiye duhereza ubwe n'igihugu ku buryo imiryango myinshi yari igomba kwitwa umuroma, kuko n'ubundi kwitwa umuroma cyaba ari cyubahiro. Aho bagenda batera bose ku Buroma bari bukomeye nka Amerika uyu munsi, aho umuntu avuze ngo umunyamerika uhita uvuga ati niba ari umunyamerika mugendere kure, ni igihugu isi yose itinya. Ico gihe rero uburomani bwari bwikubye nk'incuro 10 Amerika muzi uyu munsi. Uburoma bwari global power, ariko Amerika uyu munsi ni super power. Iyo bavuze global power bavuze ngo ni ubutegetsi bwafata isi yose muri rusanga atavuga ngo oya. Ariko uyu munsi Amerika ni super power. Urusiya baravuga ati imigambi mwafashe turayanse, murakomeye magabo turanse, Ubushinwa toya n'ibindi bihugu atoya. Ni super power kubera ibisasu yibitse ko mugabo ntabwo ari global power. Kugira ngo vitandukaniro rero uburumani bwo bwari global power, bari baragiye batsinda hafi buri hamwe. Fata umubumbe muri rusangi, umubumbe w'isi wasa n'uri munsi y'ubutegetsi bw'abaromani, bayoboye buri kimwe. Ariyo mpamvu ugera muri Bibiliya umugabo witwa Paulo harageze igihe avuga ati mbega biremere gukubita umuroma, barikanga. Uri umuroma? Kuko yarazi ko ari amahano. Abandi bose burya bacira imanza zo gupfa bakababamba, mugabo ku muromani bari bibujijwe, kuko bari baravuze ngo Paulo ngo bamubambe nawe. Ariko umuntu wese burya bambwiye abari kivume
ari nayo mpamvu Yesu ngo yemeye kwikwera imivumo y'abisi biza kurangira bambwe ngo yitwa ikivume ku bwanyu. Ariko Paulo nayo kubera nabo yararigiye mu Baroma cyane, yasa n'ufise ubwene igihugu bw'Abaroma, harageze igene bagomba kumushira urubanza ngo bamubambe. Aravuga ati ko biremeye ko mubamba umuroma, kumbura umuroma muri izo gahunda. Uyu mugabo rero yagiye ahereza ubwene igihugu, uturere, aho bagiye batsindira muri izo gahunda. Ikindi kandi uyu mugabo yaje kugira umubano wihariye hamwe na Cleopatra w'indwi wo muri Egiputa, biza kurangira aho bwavyeranye umwana Caesarion. Ariko burya baravuze ngo burya ngo ntagahora gahanze, aho uzogera hose muri isi ubushorishori bwose bw'imbaraga uzogera ko imbaraga zahugeje aho hantu uzokwama zihari kugira ngo zizokumanure. Ndiko kuri ku buzima, ariyo mpamvu bagira nico bita ngo ni Taipeian Rock, ni kuvuga ngo urutare rwa Taipei. Icyo gihe bya ngo muri iyo myaka ngo ntakuzo ngo ryakomera ku muntu w'umugenerale nko gutsinda urugamba, nta cyubahiro cyabaho mu Baromani baho hambere nk'umuntu w'umugenerale atsinze urugamba. Iyo umugenerale yatsinda urugamba, akenshi na kenshi iyo yataha mu rugo bamusasira ibikwemba, abagore bakamukomera amashi bamuha impundu, ariko imbere agatwagwa n'umucakara yirabura, akagenda amwibutsa ati wa mugabo we, burya ngo si kure aho ugiye ku musozi wa Capitol, aho ndetse intwari zaherebye kuzo. Uwo mucakara akunda kubwira umujenerali yatsinze urugamba ati bariko baragukomera amashi, ariko wibuke memento mori, akanya n'akanya wofa. Akanamwibutsa kandi ngo umenye ko aho ugiye kuri Capitol si kure cyane yagwa rutare rwa Taipei. Ubwo rutare rwa Taipei rukaba rufise amateka. Umukobwa yigeze kugambana yinjiza abasirikare ngo baze gutera. Impembo bamuhaye rero nyuma yo gufata igisagara, baramufashe baramujugunya, baramutaba, mukubita kuri ryabu, ati abagambanyi nuko bagenda n'ubundi bo bagambana igisagara cyanyu kubera zahabu. Ubwo surakeka twibuje yo gufata igisagara cyanyu utazoduhemukira nawe. Baramumwanya ku rukuta. Sasa buri mujenerale bamutwara kuri uwo musozi w'ikuzo, bamukomera amashi. Mugabo wamucakara mwiza ati wa mugabo ndakwibutse, bariko baragukomera amashi umunsi bakugusasira ibikwembe, ari kwibuka ntiyakunze kuba kure. Ahantu ugiye guherebye kuzo n'icyubahiro si kure yagwa rutare rwa Taipei, ni hafi cyane. Ubwo ubikora ubizi muri Makugabe. Niko babwira umujenerali wese yiyemera ngo ari gukomerwa amashi. Uyu mugabo rero muri ubuzima ngo ntagahora gahanze, oya, nta kuramba kudapfa kubaho. Tariki 15 z'ukwa gatatu ariko ntwara nte mu mwaka wa 1994 imbere yuko Yesu aza ku isi, akagwi k'abakenguza amateka kari kayobowe na Brutus hamwe na Cassius bishe Kayisari. Baramucumitaguye inshuro 23, baracumitagura mpaka uyu mugabo arapfa. Abakoze ubwo bugambanyi bica uwari umuyobozi w'ikirenga, yageje uburoma ku ikuzo ribaho. Abandi bami bose batazopfa banageze ko baravye nabi. Ababikoze Brutus hamwe na Cassius aribo bamucubise inshuro 23. Abo onye bafashwe nk'ababohoye igihugu, bafashwe nk'abatabaye Repubulika, bayikiza intwaro z'igikenye, intwaro z'igitugu. Ariko ivyo bakoze naho vyafashwe nk'ubutwari, byaje gutuma ahubwo hatanguzwa intambara zitari imwe, intambara zihuza bene igihugu sivubuzi. Ubwo rero Kayisari akimara gupfa, vyatumye umwana we yareze bita Octavian uwategerezwa kumusimbura, vyatumye aduga nyuma za kwitwa Augustus, umwami w'abami wa mbere, Rome's first emperor. Ikindi, urupfu rw'uyu mugabo wabaye irangira rya Repubulika y'Abaromani, bigaragaza kandi burya ngo itanguriro ry'ubwami bw'Abaromani.
the end of the Roman Republic and beginning of the Roman Empire. Urupfu rwa Kayisari rwatumye repubulika imwe bishimira ihera burundu, haba hatanguye ubwami bw'ubwami. Iyo bavuze empire bitandukanye hamwe na kingdom. Ubundi ho empire ni ubwami ubusanga burimo amarwayome menshi, ni kuvuga royaume et dynasty, kingdoms and dynasties. Ni kuvuga ubwami buto buto n'ubwami bunini, hakabaro n'ubwami bwagutse, ubwami buri mu bundi bwami n'ubundi bwami kandi buto buto indani muri bwo, cyo bita empire. Hakaba icyo bita king, umwami abakuriye ubwami, nko mu Burundi, Tanzania, Congo, Ubirigi, ugasanga ni igihugu gifise nk'umwami n'urugero. Ariko iyo bavuze ngo ni empire, ni kuvuga haba hariho umwami akuriye Uburundi, u Rwanda, Tanzania, ko muri izo gahunda nyene. Rero ugasanga muri ivyo bihugu harimo abami, ariko kandi naho hari abami hariho uwundi abakuri ari hejuru yabo akitwa emperor. Ico gihe rero akimara gufa Gaius Julius Caesar Kayisari, muri bigumvikana, akimara gupfa vyatumye mu gihugu haza intambara zitarangira zirabanyisha pe, ariko birangiza repubulika, bituma haza Roman Empire, ingoma y'Abaroma ya nyayo. Rero ariko nyuma yo gufa kandi uyu mugabo yaje kugirwa Imana, bamugize Imana kandi mu mwaka 42 uko ari umugenzo wabo, n'ubundi wari umugenzo wabo uko ubusanzwe abami b'Abaroma akenshi iyo bayobora bahita baba Imana ubwo nyine, kuko barafise umugenzo bo kugira abamana benshi n'abapoliteiste, nako bara abapoliteiste nyine babandi bizera mu mana nyinshi, apana ibinyu usanga ari monotheism, ni kuvuga aho abantu bizera mu mana imwe ishobora vyose. Ariko Abaromani ba mbere gose burya bagira za pantheon, wasanga ari ububiko bw'Imana nyinshi, ku buryo bo bizera ko atamana imwe ishoboye vyose. Wowe nimba ukeneye kuba umusirikare arenze, genda usenga Imana yitwa Max, Imana y'intambara. Wowe nimba ukeneye kuba umuhige mwiza, genda usenga Imana yitwa Diana, Imana y'uruhigi n'urukundo. Nuko vyagenda n'uburumbuke. Ico gihe rero uyu mugabo umwaka wa 42 akimara gupfa, bamwise the divine Julius, Julius w'ijuru nyene. Izina rya Kayisari ryaramamaye koko, irigera kure hashoboka kubera ivyo yakoze, ku buryo yigeze kubaka ikiraro gihakwa kujabuka hafi uruzi rwose, hafi kiyaga. Agiye gusakura ahantu yarazi ngo hari ivyigomeke bishobora kuzomubangamira, aragenda agiye guhiga ibyo vyigomeke vyari vyaramamaye ko bikaze, birangira bibuze, asubira kuyisubira mu rugo. Ikiyaro kirabomugwa, cyambukiranye kimeze nk'ikiyaga, kugira ngo wumve ubutwari bw'uyu mugabo. Narababwiye ikiyaro cya mbere cyubatswe n'uyu mugabo, niwe atanguje systeme z'ibiraro. Izina rya Kayisari ryatangiye gusanishwa n'imbaraga, ububasha bw'ubuyobozi, ku buryo ubona yoboye gose uvuga ngo ni Kayisari. Ari nayo mpamvu izina Kayisari niyo ryavuyemo gose, ndetse amazina n'inyito nka Kayiseri canke Tsari bo mu Burusiya bwa kera, amataktiki ya gisirikare, ivyo yanditse uyu mugabo, inyandiko ziwe, n'ubuhinga bw'intambara n'ubuhinga bwa politike vyakomeje kwigwa mpaka uyu munsi, bituma uyu mugabo aba umwe mu bantu badasanzwe mu mateka y'isi. Twari kuri ITARA Events. Niba utarakora subscribe, iyumvire kuyikora ntuzocikwe naho butaha.